abakobwa muri uwo muryango ntibarongorwa bavyarira iwabo, ntibashobora kubaka urugo. Ni kuvuga iyo principality yicaye ku ntebe y'umuryango ni mwe mu mbi ya karande yabayeho mu myaka amajana n'amajana, ibimaze imyaka myinshi, ariko yo yisigara ikontrola, igenga ibiba n'ibishigwa mu ngiro mu buzima bw'abantu n'imiryango. Cyane cyane hari igihe ushobora gusanga mu muryango abantu bose bicwa na diabete, ugasanga uyu ni diabete, uyu ni diabete. Hari umuryango wowo usanga n'umwana mutoya yaragwaye diabete. Mbega ukuntu Imana iriko irabohora. This is instant miracle, unusual miracles. Umva, umuntu wese yageze ngaha ndakije umuriro, ndarura gushika kuri 7, marayika w'Imana aramubohora rimwe. Umuntu yamenye Imana yiwe kandi akayizera kandi akayihagararako no mu bihe bigoye by'amapfa, aho abandi baburanirwa bobo babandanya babaho mu izina rya Yesu. Ntago muvyumvise. N'abantu benshi bakunda kuryama mu ijoro bakabona inzoka mu ndoto zabo. Hariyo ababona inzoka zibakomoye, hariyo n'abatabona zibakomoye. Hariyo ababona inzoka iriko irabirukako, hariyo ababona inzoka ibazungurutse. Igihe cyose ngira mvuge ku nzoka akanya gatoya. I want to speak about snake. Inzoka yabayeho kera kandi ministeri yayo yatanguye gukora guhera kera cyane. Inzoka ikintu cya mbere ikora, iboha ibyiyumviro byo mu mutwe. Abantu benshi bakunda kugira umutima w'uburiganya n'ubujyajya n'isaku no kudetohona ibyizigiro byabo babikura ku Mana babishira ku mubiri, biva kuri ministeri y'inzoka. Hano hari abantu benshi baboshwe n'inzoka ntarasenga, muza kubona batangura gufashwa n'ubushobozi bw'Imana before even I play. Mbere yuko nsenga bivanye n'izimwe mu mbi ndiko ndavuga, abasenzi mugende mu mwegere mu mufashe uriya muntu ari nyuma. Imana idufashe cyane gose. Nubona all of these are snakes. Ntaranatangura no gusenga. This is the ministry of snake. Sindasenga ariko zitanguye kumva ivyo ndiko ndavuga vyonyene, kubera amabanga yabo ngiye kuyashira hanze, ngiye kubivuga. Ntarasenga nta nondakorako, batangura kumva honyene. Inzoka zitangura kumva amamesage. Ndaza kuvuga imwemu zose mutari muzi ko zibabosha, ntaranasengera n'umuntu numwe, ziraza gutangura gusohoka mu buzima bw'abantu. Iyo ministeri y'inzoka iguteye muri ako kanya, ibintu bibiri. Icambere, umutima wawe iwukura ku Mana, icakabiri umutima ukawukura ku bantu. Urazi ivyumviro bica bikuza ko mu kanya gatoya ututangura kumva abantu bose bagusesema, ushobora kubibona mu ijoro. Inyuma y'iminsi 2 ukaca wumva ukwiri guzimije telefone, nta muntu numwe ushaka kuvugisha, ukumva uvugisha umuntu wenyene agiye kuguha akazi canke ibindi, mbere n'uwo guhereza akazi n'ikindi, ukumva bose baguteye isesemi. Yaguteyemwe ibintu bitwa uburozi kandi ntiwigeze umenya ko yagusutsemo uburozi. The ministry of snake. Ariko ikintu cya mbere Satani akoresha iriya nzoka ni kudeturna imitima y'abantu iyikura ku Mana ishira mu bugombe bwayo, zikomorera mu mavision, mu ndoto cyangwa se mu buryo bw'imwemu. Isi y'imwemu iri active kandi iri real kandi iragaragara kandi iraboneka. Mwese muravyibonera ngaha. Ntangura kuvugwa umuntu akacatangura gufatwa. Hano muraza kubona ibintu bigiye gukoreka. Ibintu bigiye gukoreka nibisanzwe. Imwemu mbi zigiye guhunga, ziruke ziburiyo zica, ingwara zisohoke. Umuntu wese afite ingwara yatezwe n'abadayimoni turayihonyora hejuru mu izina rya Yesu.
iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu ikamukomora gusa gatoya, naho yaba afise igikundiro kingana gute, naho yaba afise inzobe ingana gute, naho yaba afise uburanga n'ubwiza bungana gute, abantu baramuvako, abantu bakamwanka, abantu bose bakazavuga nturiya muntu aragoye kubana, uriya muntu biragoye ko agashobora kugumana n'abantu, umuntu biramugora ko ushobora gutebana nawe kubera ko hari ikindi kintu kiriko kiramusepara. Apana twatundi muba mubona tungana uko, ubonye nk'inzoka dufate ireha nk'inuze ugatimba n'inguvu zose ninda guhonyoye, who else is here? Uyu munsi nturaronka n'inkomezi zo kunesha umurozi ariko aragwanya ubuzima bwawe, ukumva yuko uzoronka inkomezi zo gutsinda bino bikoko ndiko ndababwira, ariko Imana y'iki gicaniro ikongera inkomezi, uronka imbaraga zo mw'isi mwemo, unesha abadayimoni abizeye batere haleluya. Hariyo mu gihe umuntu ashobora kuvukira mu muryango atari Imana imugiriye ubuntu, akabazira umuntu ubuzima bwiwe abona ko burangiye atakintu na kimwe azigeragerako, keretse Imana imutoranyije akigobotora muri uriya muryango. Ushobora kuvukira mu muryango w'akajagari gusa, ukavukira mu muryango urimwo induru, urimwo ingorane, urimwo abarozi benshi, ukabona you are in generation, your generation is cursed. Nimba uzi ko mu muryango iwanyu hari umuntu yigeze yishwe na kanseri, agapfa apfanye kanseri, mu maraso yawe haba harimwo cells za kanseri, akanya kariko kose. Ibi bitandukanye na karande, no, this is beyond this. Ibi biratandukanye n'ibi cyane gose kandi birarengeye ibi. Umenye neza yuko mu maraso yawe hariho ubumara cyangwa se cells za kanseri. Nico gituma ushobora kubona umwana akiri mutoya nta kintu kibi gicafuye yariye, nta kintu canduye, ariko ukabona ijisho rirasohotse, ariko ukabona inda iravyimbye, ariko ukabona umuhogo uhindutse igisebe, ariko ukabona akanwa kose kuzuye ibisebe, ukabona kanseri within the body, mu mubiri no mu maraso harimo uburozi buriko buratembera mu mubiri. Nico gituma ushobora gusanga papa yarongoye abagore aba, nawe ukumva ushaka kurongora aba, nawe ukarongora aba, ugasanga muhiri wanyu mufise mwe muri busambanya, ntago muvyerekana, ariko biravye urabona yuko there is something which is not good. Hari ikintu kiriko kirirukankana mu muryango iwanyu. Uryamye in your dreams, imbwa nizo zaparesa. Uryamye mu ndoto zawe ubona uri kuroga mu mazi, marine spirits. Uryamye ubona amafi akuzungurutse. Some of you here muza muzibona, those are the spirits, kandi zose zigengwa n'uyu mugabo cyangwa se imhemu Peter Livingston. Nagari kintu kiri normal kuba wisambanya. Every masturbations are from these spirits. Ubushakashatsi buvuga yuko iyo umuntu yisambanyije rimwe, masturbation, abasangana n'umuntu angoye akayiko kose k'urumogi, ingaruka bigira mu mubiri, kubera ko iyo umuntu akobaye muri iki kintu cya masturbation aba agiye mu minyororo n'imigozi y'ikintu bitwa addiction, kuba imbata, kuba imbohe ya kino gikogwa. Many lives of people, umuntu ugasanga n'umuntu w'umusore, n'umuntu w'umumama, n'umuntu w'umukobwa akiri umujene, mugabo ntashobora kwicara, umugongo warapfuye waraheze kubera masturbation, amavi yuzuyemwo amazi. How comes ukiri muto ufise ingufu mugabo amavi yuzuramwo amazi? Masturbation is killing you, shooting on the lives of people. Ingo zigasambuka abantu batazi uko vyagenze, umugabo ukabona yarahindutse, ntashaka kukuraba, ntanuga kwifuza. You don't know what is taking place. Livingston is calling the ministry. Hari abakobwa benshi baza ngo nabantu ngo badakunda abahungu kandi baraboshwe. You are possessed by demon, with demon. Uraboshwe na demon, wibaza ngo nukudakunda abahungu ngo nagushaka kuba marié. You are possessed. Livingston iyo yinjiye mu buzima bwawe, inzoka imbi cyane, inzobe iragupfira ubusa, ubwiza bukagupfira ubusa, taye ikagupfira ubusa, diplome wize ya universite ikagupfira ubusa, naho yoba doktora ikagupfira ubusa. Irica destinies. Intumbero yawe warize amashure n'umwete wawe wose kugira ngo uzoshobore kugira ku kintu kizima, it swallows them.
ikabimira ikabyija, nta kuja imbere nta kuja inyuma. Abantu gacatangura kuvuga nuriya muntu yize amashuri menshi yarataye umutwe. Imwe mumbi iyo yicaye hejuru y'umuryango wanyu nta terambere. Ikintu cyose kiba mu muryango wanyu niyo ikigena. Nico gituma uzosanga mu miryango y'abantu hari abantu bahuje ibintu byinshi cyane gose. Ugasanga bamwe bapfira ku myaka runaka, ugasanga umukobwa arongowe muri uwo muryango umugabo wa mbere arapfa, apfisha umugabo wa mbere bakubakana n'uwa kabiri. Ugasanga nk'abakobwa muri uwo muryango ntibarongorwa bavyarira iwabo, ntibashobora kubaka urugo. Ni kuvuga iyo principality yicaye ku ntebe y'umuryango ni mwe mu mbi ya karande yabayeho mu myaka amajana n'amajana, ibimaze imyaka myinshi, ariko yo yisigara ikontorora, igenga ibiba n'ibishigwa mu ngiro mu buzima bw'abantu n'imiryango cyane cyane. Hari igihe ushobora gusanga mu muryango abantu bose bicwa na diabete, ugasanga uyu ni diabete, uyu ni diabete. Hari umuryango wowo usanga n'umwana mutoya yaragwaye diabete. Ishavu ugasanga ni byinshi ku muntu, kandi ugasanga rifise aho rikomoka. Papa wawe yarafise akageso runaka nawe ugasanga kariko karakujako, mama wawe yarafise ingeso runaka nawe ugasanga iriko irakujako, bene wanyu canke se ingeso runaka zo mu muryango, ku buryo ukoze akantu k'akageste mu muryango kumva bwa ako gakomoka kuri runaka. Nta bantu bari ngaha banumva ibintu nk'ivyo bari ngaha muri kino kibanza. Zamugerageza kwerekana urukundo ku bagore banyu no ku bagabo banyu, kubera ko umugabo arashobora kugukorera akantu, you don't say thank you, ntumushimire cyangwa se ntuwerekane reaction yo gushima. Ariko undi muntu yagukorera akantu ukamwitaho, ukamwira yo ndagushimiye, wow thank you, kamubwira ibindi bintu byose. Why? Ujya musangira kabisi n'akahiye akuruhira nawe uruhira, ujya mufitaniye abana ashobora gukora ikintu ntubone ko ari cyiza, ariko wundi muntu akoze ikintu ukabona ko ari cyiza, ukanamushira no kuri stati ukanamushimira. Udashobora gusenga iminota 5, 1 2 3 4 5, iminota 5 uyisenze utango you don't play. Nusenga utanguye gusenga ukacomba ka message uze kuza saa 11 ndi muri ville ndi kuri plaza ndakurindiriye. Okay mana uri mwiza ugira neza, watevye ndakurindiriye, ejo wibuke gahunda dufitanye na programme zose ntuze wibagire, kandi tuzohurire kuri Maki muri Rohero sawa pa. You don't play. Uraronka inkomezi zo kuraba ikiganiro kuri YouTube amasaha 2, Netflix ukaraba ko filme amasaha 3, ukaraba seri ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, episode amazana 5 zigahera. Hey! Which generation tubayemo? Satana ari karatsinda, ukacuza ukarira mu rusengero, bana wamezi wanyibagiye. Hari bushobozi bw'abadayimoni buriko urakora ku buzima bwawe, nta n'inkomezi uri kurafata ngo usenge ugire n'umweto wo guhangana n'ubushobozi bw'umwijima. Bibiliya ivuga ngo umunyenkomezi wa mbere n'umuntu ashobora kuganza iki? Ashobora kuganza iki? Umubiri wiwe. So ibaze Bibiliya itanga urugero ivuga ko ubaye umunyenkomezi ushobora kuganza umubiri wawe. So ibaze rero uraboshwe ku rugero umubiri wawe hari ikintu kiwugukontorera, nta nubwo ari wowe ukontorora. Uvuze ni tukana, tukoma induru ugatukana. Uvuze ngo shavura guba ntagire n'umusubira kuraba, mu gitondo ucuvyuka wanutse umuntu wese, nta muntu n'umushaka kuraba. The spirit is controlling you. Donc wowe nufise capacity yo kwikontorora no kwitegeka kutegerezwa kunezererwa, ariko iyo mhemu yo ifise capacity yo kugutegeka kutegerezwa kubabara no kugira agahinda no kugira. Hari umuntu ahera saa 4 z'ijoro TikTok aduza video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, saa 7, saa 8, saa 9,
yo gusenga. Mana ndagushimiye wabanye nanje, wangiriye neza. Ni ubwo niyo ni mpemu y'ubunebwe. That's the spirits of laziness. Aha rero ca ntanga ikibazo ku muntu wese abari ngaha, ugereranyije ya masengesho yawe, right? Zangeso zawe, ya macenga ukata, ya masengesho usenga ya yandi, ubona ahagije ku buryo ashobora guhagurutsa uriya mugabo. Donc enough prayer, strong prayer, isengesho rikomeye kandi riremere ushobora kurungika mu myaka 200, 3 centuries, mu binjana 3 cyangwa se 4 byo guhagurutsa imwemo mbi kugira ngo urupfu rwa giturumbuka ruhaguruke mu muryango. Hari abantu usanga mu muryango bose bapfa giturumbuka, yafashwe n'umutima, yinjiye mu cyumba aryamye, yafashwe n'iki, yafashwe n'isanganya, yagwaye kanseri indwi imwe, abaragiye. Uwo mwanya ufataho gusenga bya bindi byose ubona bihagije kugira ngo bishore guhagurutsa imwembi yicaye kandi ihagaze hejuru y'umuryango wawe. Ntagire umuntu anyishura, ariko yibaze mu mutima wiwe. Imana idufashe cyane gose, Imana idufashe cyane gose. Hari abantu basiba kuza gusenga bariko bararaba seri, ngo nosanga bayimaze, ngo yancitse ngo kandi ngo muhira ntibasubize inyuma. Mu izina rya Yesu, toka 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 toka, kimbia 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 kimbia, hey 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 urahiye rekure mu buzima wanzoka we sheketere bratia santara babakatea sekretoshiaza toka fire 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 ya urahiye. Ndabona marayika, ndabona umuriro uri kuraturira farabantere bakata. Wewe ugara amaso yawe, reba bakashata umuriro kubita inzoka zose ndazikubitaguye. Abahonga ikuzimu, abasizwe mu masezerano y'inzoka, yakongoreye umuriro, performances of the King of Kings. Umuriro, umuriro, mbega ukuntu Imana ikirabohora. This is instant miracle, unusual miracles. Umva, umuntu wese yageze ngaha, ndakije umuriro, ndarura gushika kuri 7, marayika w'Imana aramubohora. 1